Barundi kazi namwe mwese mwumva ururimi rwiza rwacu rw'ikirundi ndabaramukije cyane ndabifuriza amahoro y'Imana aho mwese muri ndabifuriza umutekano nkaba nshimiye cyane mwese mubandanya kunkurikira gutanga commentaire mwese mubandanya gukora subscribe kuba subscribe abashasha mwese ndabahaye ikaze cyane murakoze cyane kuba mwaje kwifatanya natwe nkuko rero mubibona kuri iyo foto murabona yuko hariho iriko abantu mutayobewe harimwo umwubahwa Perezida wacu Evariste n'umutambukanyi wiwe ariko kandi uwundi muntu arimwe akomeye n'uwitwa Cardinal Kambanda wo mu Rwanda ubu akaba yatumwe Burundi guhendahenda Perezida Evariste ndazi neza ko atakindi bayaga atari kubijanye no kugurura imipaka mu Kirundi turaca umugani ngo umanika gatu wicaye mu kukamanura ugahaguruka hariho ingingo usanga kenshi na kenshi abantu na cane cane bishikira abantu biyemera cyane bafata kubera baba bagaye abandi na cane cane ko baba bumva ko ari bo bonyene bashoboye kwerekana ko bakomeye ariko izo ngingo impera n'impera ugasanga zirabazanirije ivyo ni ibintu tubona aha kw'isi ni ibintu mubona Amerika murabona ukuntu nk'akarorero yahagurukiwe n'isi ubu Amerika yatinyika kera ubu nta muntu agitinya Amerika na Kagame nuko abamutinya kera ubu nta muntu numwe akimutinya ndetse n'abana bavutse nta uvuka mutinya biva rero ku kuntu abantu baba bibaza ko bakomeye hari ibintu bakora bagashika kuri rwa rugero bagahima abantu bagahima abo babikorera bakavuga ati homboka aba bantu ivyabo twabihimbye rero Kagame ivyiwe barabihimbye yabonye yuko ubu mu karere bamuhagurukiye ariko Kagame nubwo ivyiwe babihimbye Kagame arazi gukina politike cyane gusumba ababandi ati guki Kagame arazi ukuntu afata nabo umuntu akanamenya n'ukuntu agerageza kumugarura arazi neza yuko yaramaze kwiga abahutu arabazi neza arazi ikintu gihohosha abahutu bahohoshwa n'ibintu bibiri nari napanze gukora video kuri ndimbati ariko nzoyikora neza guko amajambo nzovugiramo ntanovugira kuri audio kuvyukuri arazi yuko abahutu bahohoshwa n'ibintu bibiri arazi neza yuko icyambere na mbere ushaka gushikira umuhutu neza ukamushikira no mu mushaha wiwe utegeza kumutumako abana b'abakobwa bakamuhendahendesha igitsina ariko muri iyi ka tuvuga ntashobora kurondera bwa bukobwa bwiwe ngo aburungike ngo buje guhendahenda Perezida Evariste naho ubwo muronka kubera rero ataho ubwo muronka araza ahandi hantu abahutu bafatika ni mwijambo ry'Imana abatutsi b'u Burundi na cane cane abatutsi bagize ishengero rya Katolika na Pentecote mu Burundi iyo batitwaza ijambo ry'Imana mu gucurika abahutu ndabarahiye ko irya genocide yo muri 70 na kandi zitari kuba guko abahutu bari kuba biteguye mugabo umuhutu umuhenze yuko atakwemereye ngo umuca amatwi Imana izomuhana disi aremera ukayaca ngo bagamburukira Imana rero barazi neza ati aha ko tutari buhendeshe Perezida Evariste amatako y'abakobwa bacu nta kindi dushoboye reka tugeragereshe durungikeyo Cardinal Kambanda uyu mukardinale n'umukriminere wa mbere uyu mukardinale ntari mu bakristo ntari mu bantu b'Imana ntahuriye na musenyeri w'u Burundi ntahahuriye n'abandi bose tuzi bakozi bakorera Imana uyu numu aja wa Kagame n'umudiyemayi mu ncamake nibaza nuko yoba amaze no gutangura muri ntuze mu karisitiya yoba amaze no gutangura kuzarasuka mu tuzi twamunyuze uyu rero abayobozi b'u Burundi ntibamwakire bibaza ngo bakiriye umukozi w'Imana uyu n'umukozi wa shetani shebuja ni Kagame nawe nyene yaravyivugiye yuko Kagame ari nk'Imana shebuja ni Kagame shebuja si Imana kandi baranivuge yuko Imana aba bayobozi bayoboye aba bayobozi n'indongozi
bayoboye u Rwanda n'abarongoye u Rwanda Kagame na FPR barivuge yuko Imana batayemera ngo bemere Imana yabo gakondo. Imana yabo gakondo rero vyari ibigirwamana bahora baterekerera amantuze amagara y'abagabo ndeka mvuze ngo amagara mu Kirundi vyumvikana nk'umengana ubuzima igitsina gabo c'abagabo. Abagabo b'abahutu barabaca ibitsina kera mu Rwanda bakabitwara kubirambika kuri iyo mana yabo yabaringa mwumva ico kigirwamana basenga. Rero baremeza neza yuko ico kigirwamana arico babandanya gusenga bakavuga yuko Imana itabaho kandi ngo Imana barayirashe. Kagame yarivugiye ati Imana twarayirasiye ku rugamba, Imana ntibaho. Rero kuza kurungika uyu mukriminere wabo Cardinal Kambanda wagende ngo mu mutima wa Evariste ngo ahiva yangure. Nibaza yuko iyi ni ntuze ya nyuma guta wakuba. Iyi ni guta wakuba ya nyuma. Abantu benshi babona twenga kwa Perezida Valisito bakibaza ngo ntari serious, ariko muzokurikirane ukuntu yananiye vya bikoroneri vyigira bangagashwi na baba bunyoni. Muzokurikirane mubanze mumenye ukuntu yabagaguje agakorana n'abanyagihugu akankagukorana nabo. Muzokurikirane neza indani murabe. Uyu mugabo ntimumubona uyu Perezida ari serious yihoreye kandi atabikweretse kandi akwereka kamwemwe. Ari serious rero Kambanda ntahave yibaza yuko target imujanye Perezida atayibona. Ntamubone yisekerera nayo ni natirerema y'abarundi. Yibaze yuko angwa imigambi yamujanye ngo Perezida Evariste ngo ntayibona. Perezida Evariste arabibona neza. Kandi ikindi coco abarundi twese turazi neza yuko atamahoro azova mu Rwanda. Turazi neza yuko imipaka itariki irigururirwa abanyarwanda banciyaho. Abanyarwanda bakeneye kuvyukura ubufasha. Abanyarwanda bashonje sibo bariko barugurirwa imipaka. Guko iyo uriko uravuga ngo umuntu asohoka umupaka nabanze yipimishe ku kigero gitanga amadolari 30. Amadolari 30 naha muri Amerika nta gipimo kihari gitwara amadolari 30. Ibintu byose vya corona n'ubuntu. Mugabo ukumva ngo guja ku mupaka ngo banza wipimisha utanze ngo amadolari 30. Skamu yonyene nuko bazoyaronka ari babandi baba badema ibabo baba bahemvye. Mbe muko bavuga ngo imipaka irugaye abana bo bava mu Rwanda izi ntumwa baguma batuma ziriko zica ku mupaka ziriko zihacira iki kandi imipaka yugawe. Mu njamake rero ni ikimenyetso cy'uko imipaka yugariwe bamwe abo badashaka ariko yugururiwe bandi abo baba bariko baratuma. Rero abarundi twese turi maso ibiko birabera mu karere turabibona. Intambara za Katolika ishengero rya Katolika mu Burundi no mu Rwanda barakoze amabi barisha abantu benshi. Hari abantu mu Burundi biciwe mu mashengero ya Katolika. Mu Rwanda hoho murabizi neza ibyahabereye. Aba bantu turazi neza yuko abenshi muri bo badakorera Imana bakorera Satani n'inyungu zabo. Ntibazoze rero baritwaza ijambo ry'Imana bagize ikigwanisha cy'inyungu zabo bibaza ngo bahenda abantu ngo hariho abacemera aba bantu bigira ngo n'abanyamadini. Mwese turabazi Kagame nawe yarahinyuwe nta kintu na kimwe yokangisha abarundi kugeza iki gihe. Mugihe rero ibihe byiza mwese nakagaruka. Bye.